Ndaguhaye mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye n'aho uherereye. Rero ndagushimira kandi ko udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro bya minsi yose tudahema gushikiriza kuri iyi shene ya YouTube ya Isange TV. Rero kangushimire wowe udahema kubana natwe kandi rwose n'iteka n'umunezero ntangere kuba tugufise. Rero wewe utari wafyonda sabone cyangwa se subscribe, icyo wabwirizwa no kuba icyo usabwa no kuba wafyonda ko kugira amakuru ajya gushikira ku gihe. Rero reka dutangure tubagezaho impfunyapfunyi z'aya makuru. Makuru yacu aragira yibande ku nyungu z'ingenzi zikurikira. Muri Rumonge abantu 10 bashenjejwe inyuma y'akajagari kavuye ku bihuha byo kwiba ibitsina. Mu yandi makuru turabara ko bamwe barimo baribaza kuri dosiye ya Shabani Nimubona. Rero ko yaba yarazimanganyijwe. Shabani Nimubona uyu wigeze kuba yagirizwa kuba rero yarafatanywe igitoro, ariko dosiye ye ikazimanganywa bivanye nuko ari uw'imbere cyane mu muryango CNDD FDD. Bakavuga ko ibi rero ari umuco kudahana, koba ari akarengane n'abandi nyene bajya babareka bakirwanaho. Rero aya makuru, izi mfunyapfunyi n'ayandi turi buze kubagezaho ku buryo bw'idonido, rero niyo tugira tubashikirize kandi tuyabagezeho neza. Ariko nibutse wewe rwose utari wafyonda sabone cyangwa se subscribe kugira ubashe kuba ubikora, nawe utakora partage cyangwa se share bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube, ko wabikora kugira amakuru arusheho komeza kugera kuri bose. Reka tudatevye tubagezeho aya makuru ku buryo bw'idonido. Amakuru dukesha amasoko yacu kandi yizewe avuga ko abantu 10 muri Rumonge abantu 10 bashengejwe inyuma y'akajagari kavuye ku bihuha byo kwiba ibitsina. Ibi rero ni ibihuha byadutse mu minsi yashize, aho twababariye no makuru yacu aheruka, aho twababwiye ko hari abantu barimo bavuga ibihuha by'uko Kongomani barimo barabiba ibitsina. Ese byagenze bite? Dore harimo n'abatangiye kwihanirwa mu bivuga ko ari ibihuha. Rumonge abantu rero 10 bafatiwe mu mazone ya Kigwene na Rumonge muri komine ya Rumonge, intara ya Burunga mu manuko bw'u Burundi. Baraciriwe urubanza kuri Uwimana na sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge. Barakurikiranwa ku caha cyo gukwirakwiza ibihuha, kugumuka, gukubita no gukomeretsa abantu no gusuzugura inzego z'umutekano ziri ku kazi kazo. Mu rubanza rw'ikibiriraho, sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge yarafatiye ingingo abantu 10 bahagaritswe ku munsi wa gatandatu wa karindwi Ntwarante biturutse ku migumuko yavuye ku kwagirizanya kwiba ibitsina vya muntu. Abagirizwa baturuka mu mazone ya Kigwena na Rumonge muri komine ya Rumonge, intara ya Burunga. Baciriwe ibihano bitandukanye. Bamwe baciriwe gupfungwa amezi ava kuri 3 gushika kuri 6 n'ihadabu y'ibihumbi 100 gushika ku bihumbi 300 by'amarundi azohabwa uwakomeretse. Mu vyaha bagirizwa harimwo ugukwiragiza ibihuha bituma abantu bahagarika umutima, gusuzugura inzego, kugumuka, gukomeretsa abantu hamwe no gutuka no gusuzugura abajejwe umutekano bari ku kazi k'igihugu. Imishamirano iturutse ku kwiba ibitsina. Abo bantu 10 bari bahagaritswe bivuye ku mishamirano yadutse ku munsi wa gatandatu wa karindwi Ntwarante bivuye
ku kwagirizanya ukwibana ibitsina. Ku bwa benshi mu babibonye, hari ibihuha biriko birakwirakwizwa muri ako karere vyagiriza bamwe mu kwiba ibitsina. Ku bw'intahe nyinshi, hari ibihuha vyariko birazunguruka muri ako karere vyagiriza abantu kwiba ibitsina. Ku bw'icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika, ivyo bihuha vyavyaye akajagari, bamwe mu bantu bagasimbira ku bikekwa ko bariko bariba ibitsina. Asaba ibihano. Parake yavuze ko ikwiragiza ry'ibihuha ry'ivyo bitagira ishingiro ryari rifise intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu no gutera ubwoba mu banyagihugu. Igipolisi carahashitse kugira ngo gisanzaze abanyagihugu bariko bagerageza kwihanira abajejwe umutekano. Vyabaye ngombwa ko bakoresha inguvu kugira bagarukane ituze. Muri iyo mishamirano, abantu 4 barakomeretse, umwe mbere arasinzikara cane. Ku bw'amasoko mu bajejwe amagara y'abantu, uwo yakomeretse ararwariye ku bitaro bikuru vya Rumonge. Muri urwo rubanza, abagirizwa bose basavye ikigongwe sentare. Inyuma y'umwiherero, ingingo ya sentare yaramenyeshejwe hafi isaha 1 z'umugoroba. Abo baciriwe imanza baciye bajanwa mw'ibohero rikuru rya Rumonge ryitwa Murembwe. Umuvugizi w'igipolisi yarabishije umuntu wese yobandanya ukwagiriza igihuha, avuga ko hari abantu boba bariko baribwa ibihimba virondoka. Ku bwiwe, ibihuha nk'ivyo birashobora gutera uruhagarara mu banyagihugu. Ababikwirakwiza nabo bakaba bategerezwa gufatwa nk'inkozi z'ibibi, bakurikiranwe n'ubutungane hamwe hakurikijwe amategeko. Mu ndwi iheze, ibihuha nk'ivyo vyarabaye muri zone Buyenzi, ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, bitera uruhagarara mu makaritsiye amwe. Ngayo rero nguko uko byifashe. Aho rero aya niyo makuru twagira tubashitseko uyu munsi, ariko wewe tutatanguranye turakwibutsa zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibandako. Ariko na mbere rero yuko tugera ku ngingo nkuru y'amakuru yagiye yibandako, hari n'indi nkuru tubafisiye tugira tubashikirize. Muri aya makuru turagira tubabwire ko rero turagira ngo tubabwire ko mu Burunga nanone bamwe mu badandaza bavuga ko biyubakiye ibibanza mu isoko nkuru yo mu gisagara ca Rumonge, mu nyuma baravyakwa. Ibyo bibanza nyene baravyakwa, basaba kubisubizwa. Vyari vyubatswe igihe amasoko yaja arasha. Hari ibibanza vyubakishijwe imbaho. Ngo baca inama na komine Rumonge ko bavyiyubakira, bidoga ariko ko mu nyuma vyahawe abandi babikoreramwo. Babishikirije mu nama yahuje umusitanteri wa komine Rumonge, imvukira
n'abarangurira imigambi muri iyo komine mu mpera z'indwi iheze. Musitanteri w'iyo komine Rumonge arabizeza ko inzego batuye icyo kibazo zizogitorera umuti, ariko Augustin Minani amenyesha ko komine ifise integuro yo kwagura iyo soko. Kubwiwe inyuma y'aho ivyo bibazo bizoca bihera, bamwe mu badandaza babona ko ari vyiza ko yagurwa ibibanza vyo kudandarizwamo bikagwira, ariko babona ko iyo kwagurwa abo batwawe ibibanza babanje kubisubizwa. Ayo rero nguko ayo niyo makuru twari tubafitiye none, kandi shimira wewe wabanye natwe ko uri umuntu w'ingirakamaro cyane. Ariko muri aya makuru ntitwakibagira kubabarira zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibandako. Muri aya makuru twababariye ko rero bamwe bakomeza guhamya ko rero dosiye uyu umwe mu bashinjwa rero kuba bakoresha igitoro mu buryo budahuye n'amategeko ko yoba izimanganya kubera ko nyine ari umubanyi cyangwa se ari inshuti yakadasohoka y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Yandi makuru twabariye ko muri Rumonge bamwe abadandaza bagaragaza ko ibibanza babashije kuba biyubakira babisubizwa aho kugira ngo bihabwe rubanda. Rero aya niyo makuru twari bafitiye none. Dushimire wewe ukomeza kubana natwe, kandi utari wafite sabone cyangwa se subscribe bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube, waba ubikora kugira ngo amakuru ajye agushikira ku gihe, ariko icyiza wakorana ukayongera amakuru ukajya uyabonera ku gihe. Iyi ni Isange TV, mukomeze kugira amahoro y'Imana.